ngira ndababwira uwo Yesu yamuze ndabibera, ngira ndababwira uwo Yesu yavuye mu ijuru azazanywe no kuncungura ndacungwa ncunguwe n'amaraso ye. Uwo Yesu ndababwira yaheze ubwiza yari afise abuheba buhebeshejwe nanje nawe umugenzi. Ngira ndamuhamirize ndamubona nari ngorewe mu vyaha ntagira gitabara. Uwo Yesu ni igitangaza abamwakiriye bakiriye ubwiza bw'Imana. Nimundeke ndamuvuge ndamubona nari ngorewe mu vyaha ntagira gitabara. Umwe uwo Yesu uvuga jewe naramubonye yarafashwe arakubitwa akubitirwa ivyaha vyanje. Nimundeke ndamuvuge namubonye nk'umukiza ankizanirishije amaraso yiwe. Ntivyahereye aho bamujanye ku musaraba bamumanikaho umusaraba wiwe yikoreye watumye ibindemereye ndabituma. Yemwe uwo Yesu uvuga bamucumita icumu mu rubavu, icumu yacumiswe batumye urubavu rwiwe hava amaraso acanze nama. Niyo nonga muharonka amahoro ahorana nanje umukiza wawe. Nimunyemerere ndamuvuge ndababwira ko uwo Yesu aneshereza amahanga yose. Uwo Yesu tumumenye abamwakiriye bakiriye ubugingo budashira. Amen. Mureke mvuge Imana, mureke mvuge Imana, mureke mvuge Imana. Iyo Mana yampaye amahoro, iyo Mana yampaye agakiza. Mureke mvuge Imana, mureke mvuge Imana. Iyo Mana yampaye ubutatu, iyo Mana yatanze agakiza. Mureke mvuge Imana.